Mu buzima bwacu bwa buri munsi twama twiruka dushakisha kugira turabe ko twabaho ubuzima bwiza. Kuva mu kinjana cindwi imbere uko avuka, aho abashinwa n'abaridian bakuriye amahera ya mbere, n'ikinjana giheri ca 15 abakoroni ba mbere bageze muri Afrika bakaza bazananya amahera. Ubuzima bwacu buzungurukira ku mahera, ku buryo uteyafise isi umengo yahagaze. Hari abayavukiramwo, hari n'abayakorera, hari n'abayahabwa, hari n'abayarondera hepfo no hejuru ubuzima bwabo bwose, n'ubundi bikanka bakabura, bikaba nko kwiruka inyuma y'umuyaga. Twifashishije igitabo cumuhanga, umushakashatsi, umwanditsi w'inararibonye wibitabo kubutunzi, akaba numugwizatunga, umunyamerica, bwana Robert Kiyosaki. Mu gitabo ciwe rurangiranywa, Rich Dad, Poor Dad, papa w'umukire, papa w'umukene, tubona ico twokora kugira turonke ako kanoti, dukabungabunge, eka mbere tukagwize kavyare na yandi kiyongere, mbere tukarage nabo twibarutse. Ese birashoboka ko wokorera amahera mu gihe gito? Ese gusaba ingurane ni ikintu ciza? Byokunda ko amahera vyara yandi? Ese hoho amahera yo gukorera hakugira wowe uyakorere? Mbe bigenda gute umuntu agakena kandi yari yigwijije ku butunzi? Ibi ni bimwe mu bibazo tuzokwigira hamwe muri runo rukurikirane episode kubutunzi finance. Iyi ikaba intangamarara kuri kino gitabo c'agahebuza, papa w'umukire, papa w'umukene, Rich Dad, Poor Dad. Jewe nkuko bisanzwe ndi Seti. Iyi ikaba the Mega Mind. Muhawe kaze. Umuhanga ku butunzi akaba n'inararibonye, bwana Robert Kiyosaki, umunyamerica multimillionaire w'imyaka 77, atangura tubwira ko yakuze afise abavyeyi babiri, umwe akaba umukire, uwundi akaba umukene mu vyiyumviro mindset. Umwe yari yarize araminuza cane, afise za degrees, za masters na za PhDs, ngo yari umunyabwenge cane, ngo yiga ivyigwa vy'imyaka 4 mu myaka 2 gusa. Yari yaraminuje muri za university rutura zo muri Amerika nka Stanford University, University of Chicago, Northwestern University, ngo kandi zose nta narimwe yirihira, ahubwo baramurihira bimwe bita scholarship kubera ubwenge bwiwe. Uwundi muvyeyi we nta nubwo yari yarahejeje n'umwaka w'8, bimwe bita drop out, yari droppings out. Abandanya tubwira ko bano bavyeyi bose bari barateye intambwe nziza mu buzi bakora, bose bahembwa umushahara mwiza. Gusa naho vyaruko umwe muri bo yamana ibibazo vy'amahera ubuzima bwiwe bwose, naho uwundi we yahavuye abumwe mu batunzi kabuhariwe bo muri Hawaii muri Amerika. Umwe yapfuye asigiye ibitayega umuryango wiwe, ibigo bifasha abakene, charity, eka mbere n'ishengero yabarizwamwo. Naho uwundi we yaraze umuryango wiwe amadeni bazokwishura gusa. Aba bavyeyi bompi naho bagomba kumera kimwe, urabishije amaso gusa, yamare bari bafise kwiyumvira mindset utandukanye kure na kure. Nk'akarorero, umwe wumva avuze ngo ubutunzi bw'amahera nuwo muzi w'ibibi byose, naho uwundi kumva avuze ngo ukubura kwa mahera niwo muzi w'ibibi byose. Kimwe mu bituma abantu batunze bakomeza gutunga, naho abakene bakabandanya kuba bakene cyane, hama bo hagati nabo middle class bakirunda kamadeni, nuko ikiyago c'amahera kibera muhira gusa, ntabwo cigishwa ku ishuri. Benshi muri twebwe twiga kubijanye n'amahera ku bavyeyi bacu, ariko koko nigi ku muvyeyi w'umukene yobwira umwana wiwe kubijanye n'amahera? Nta kindi uretse kumubwira guma ku ishuri mwana wanje, wige cane n'ingufu. Uyu mwana ashobora kumenya pe, akaba mbere n'uwa mbere mu ishuri, akarusha n'abandi bana. Gusa heza afise ukwiyumvira k'umukene n'ivyiyumviro vyiwe n'ivyo nyene bicirurutse vy'abakene, umwana bagiye bamupomba mwakiri muto. Amahera ntabwo yigishwa ku ishuri. Amashuri yo yikiyaraje shinga no gutegura abana uko bazokora akazi neza, uko bazitwara mu kazi, nuko bazoteza imbere amashira hamwe n'abakoresha babo nibaramuka bahejeje ishuri bakaronka akazi. Ntabwo biga ubwenge bw'amafaranga, financial skills. Ibi bikwereka ukuntu abantu bakora mu mabanke b'abanyabwenge, smart bankers, abaganga baminuje, doctors, n'abanyabiharuro, accountants, bari abanyabwenge cyane ku ishuri, usanga kenshi bafise ibibazo vy'amahera ubuzima bwabo bwose. Aya madeni y'umurengera ibihugu vyacu usanga bifise, kenshi ni kubera abanyepolitike bacu bize cyane baraminuza,
bafata ingingo z'ubutunzi kandi mu by'ukuri badafise ubumenyi canke bafise ubumenyi buke mu bijanye n'amahera. Umuhanga Kiyosaki arabandanya ati, abavyeyi banje bari batandukanye cyane mu myumvire. Umwe wumva avuze ngo iki ntaco noshobora kugura kirandenze, I can't afford it. Naho uwundi ntiyashaka no kumva aya majambo, ahubwo wumva bajije ati, nigute noshobora kugura kino kintu, how can I afford it? Umwe ni jambo avuze ryo guhakana, naho uwundi arabaza. Umwe aguca intege ko bidashoboka, naho uwundi aguhatira kwiyumvira gukoresha ubwonko cyane. Uyu muvyeyi wanje yahavuye vuba abo umutunzi akomeye, yansobanurira ko iyo uvuze ko ikintu udashobora kukigura ngo ubwonko bwawe buca buhagarara gukora. Mugabe yubajije uti, nigute noshobora kugura kijya kintu, ubushize ubwonko bwawe ku kazi. Ntabwo bisigura ngo uca ugenda ugura ibintu byose ukubonye, oya, ahubwo ni uburyo bwo kumenyereza ubwonko bwawe. Inyabwonko ikomeye cyane gusumba izindi, the most powerful computer, nubwo bwonko bwawe. Ubwonko bwanje buguma bukora bura munsi kubera ko nama nabumenyereje exercise, kandi uko bukomera ni nako nguma nkorera yandi mahera. Naho ugiye ngaho ukavuga ngo ico kintu ntiwo kigonda, I can't afford it, basi ubwonko bwawe ubu bugize ikinebwe, mental laziness. Abavyeyi banje bompi biyumvira bitandukanye. Umwe aho yavuga ngo abatunzi babwirizwa kuriha amakori menshi, tax, kugira abakene nabo babone uko babaho. Uwundi yavuga ati, amakori aha nabo bakora cyane, akungura abo badakora cyane bibinebwe. Mu gihe umuvyeyi umwe yahanura ati, iga cyane mwana wanje kugira uzoronka akazi mwishira hamwe rinini. Uwundi we yavuga ati, iga cyane kugira uzoronka ishira hamwe gizugura. Mu gihe umwe yavuga ati, impamvu nkenye ni kubera ko mfise abana. Uwundi we yavuga ati, impamvu mbwirizwa gukira ni kubera ko mfise abana. Umwe yahanura kwama tuvuga ivy'amahera n'ubudandaji, business, mu gihe dufungura dinner table. Uwundi we yarabuze ivyo biganiro vy'amahera abantu bariko barajya. Umwe ati, iyo hageze ku mahera genda gake gake ntiwihute. Uwundi wati, menya uko wo kwitwara mu gihe hovuka ivyago utateganya. Umwe yumva ko inzu yacu ari umwimbu, investment, iruti yindi. Naho uwundi akavuga ko inzu yacu ahubwo ari umwenda, liability. Ati koko nimba inzu yawe ari umwimbu noneho uri mu kaga. Izi nizanzo usanga bafata ku mabanki mu bihugu biteye imbere, bond, mortgage. Abavyeyi bompi bari hivyo baheranye bills ku gihe, yamara umwe yari hivyo aheranye ubwa mbere imbere y'igihe, naho uwundi akariha mu nyuma. Nkuko benshi usanga turi hamaze ku misho w'ukwezi, abanyabwenge bo bari imbere y'uko ukwezi gutangura. Mu gihe umuvyeyi umwe yumva ko gukorera ishira hamwe canke igihugu ari byo bifise akamaro cyane kubera ko bakwite kugeza mu zabukuru, retirement. Avuga ivyo kudugirizwa gashahara, pay raises, za mituwele, akaruhuki ugwaye, sick leave, za vacances, eka n'utundi. We yumva yoba nk'umwe mu barume banje bagiye mu gisoro imyaka 20 bakivamwo babatekereye impamba, retirement packages, kuvugwa ku buntu n'ibindi. Icyumviro cy'akazi gafatika, job protection. Nubwo burusho bwose bigendana, yumva bikunze cyane. Yahura avuga ati, nakoreye leta igihe kinini, none ubu mbwirizwa guhabwa ibi nibi. Naho uwundi we yumva ko kwikorera ubwawe ukabaguyemeza mirimo ariyo nzira nziza. Yama yavuze ko ibi bintu byo kwamuteza amaboko, entitlement mentality, ko ari ikintu kibi cyane kandi ko ahubwo bituma abantu baba bakene bakaba n'ibinebwe. Mu gihe umuvyeyi umwe vyamunanira no kubika uduhera na duke, uwundi we yare mu mwimbu, investment. Umwe yanyigisha uko no kwandika urupapuro guyiza ko gusabira akazi kari kiramuvite kugira ngo nzoronka akazi keza. Uwundi we yanyereka uko norema imigambi myiza y'ubutunzi kugira ngo nzokugurura amashira hamwe nkaba umukoresha w'abandi bantu. Umwe yahura avuga ati, sinzopfa ntunze, kandi koko ubuhanuzi bwamubayeko. Naho uwundi muvyeyi w'umukire wakavuga ati, wame wiyumva ko uri umutunzi, uvyiyumvemwo
uzohora uvuga uti jewe ndi umutunzi, I'm a rich man. Abatunzi ntibakora ibi. Yaravuga ko hari itandukaniro hagati yo kuba ukenye, being poor, no kubura umushomeri, being broke. Ati kimwe ni iki gihe gito, temporary, naho ikindi gihoraho, eternal. Umuvyeyi wanje w'umukene yahora avuga ko wewe amahera ntaca mubwiye, ntaca amahera ntwaye. Naho umuvyeyi wanje w'umutunzi yamavuga ko amahera ari imbaraga, power. Araheza avuga ati ubushobozi bw'ivyiyumviro vyacu kenshi nta gaciro tubuha. Iyamara nabonye ko naho nari nkiri muto no kwitondera ivyiyumviro vyanje nuko nitwara. Nahavuye mbona ko umuvyeyi wanje umwe yarakenye atari kubera ko yahembwa amahera make, oya namba, ahubwo yahembwa neza. Ahubwo ni kubera ko yiyumvira n'ibikorwa vyiwe. Umwe yashaka ko niga cane nkaronka impamya bushobozi zikomeye, nkasaba akazi bakaza bampemba, nkaba umuhanga mu bintu nkora, professional, umunyamategeko, an attorney, canke umunyabiharuro, an accountant. Nkaja mu mashuri yigisha ubudandaji, nkaronka za MBA. Naho wundi we yamahatira kwiga ivy'ubutunzi, kumenya uko amahera akora, nuko noyagwiza, uko noyakoresha, akankorera hakugira je ndayakorera, akaba ari yankorera. Yahora avuga kenshi ngo ntabwo nkorera amahera, amahera ni yankorera. Umunyatugenegene rurangiranywa Robert Frost yigeze kuvuga muri kimwe mu vyivugo vyiwe, avuga ati ngibarabara rimwe rica mu ishamba rigeze imbere rikavamwo abiri, rimwe riraharuye neza risa nuko rimenyerewe gucamwo, irindi ryuzuyemwo ivyatsi. Jewe nahisemo guca muri iryo ritamenyerewe kandi ryambereye umugisha. Amahera n'ubushobozi gusa ikirushiriza gukomera n'ubumenyi bw'amahera. Amahera araza yandi akagenda, ariko iyo ufise ubumenyi bw'ukuntu amahera akora, ugira ububasha kuri yo, ugatangura kubaka ubutunzi. Ubutaha tuziga icigwa ca mbere, abatunzi ntabwo bakorera amahera. Mwakoze kubana nanje, ntimwibagire gukanda aho hasi handitse ngo subscribe kugira uzobe uwa mbere kubona bino vyigwa vy'ubutunzi. Jewe ndi Seti kuri the Mega Mind. God bless you. Naho ubutaha. Ciao.